Amahoro Imana abane namwe inshuti bakunda mwashimiye gukurikirana ibiganiro bica hano kumboresha kure yanyu ya BTV Burundi. Mwanya mwiza kugira tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru ndetse duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Amatora ashobora kuzogenda neza cyane mu gihe abahiganwa bazokwemera bagashira aho intahe ishize. Ivyo bikaba byashikirijwe na Jeremy Ngendakumana, umwe mu bitabiriye uruganda rwatunganijwe n'ishira hamwe Parseme. Muraza kubikurikirana midonido yano makuru. Ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi mu Burundi arico OBE cyatunganije umwiherero wo gusigurira abamenyesha makuru mu bijanye n'ihinyanyugwa ry'itegeko rishasha y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2024 ushira mu mwaka wa 2025. Turafise n'ayandi makuru atari make muri ano makuru twabateguriye mu kanya nido ya makuru yacu. Nongeye kubaramusa ndabani kaze kugira mukurikirane idonido y'amakuru yacu mu Kirundi nkuko nari nabibamenyesheje mu ntangamarara. Amatora arashobora kuzogenda neza cyane gose, ivyo bikaba byashikirijwe na Jeremy Ngendakumana mu gihe abariko barahiganirwa ayo matora bazokwemera bagashira aho intahe ishize. Ivyo rero bikaba byashikirijwe mu ruganda rwatunganijwe n'ishira hamwe Parseme. Jules Verne Nakimana nayo bwa Jeremy Ngendakumana, umwe mu bari batumiwe muri urwo ruganda, yamenyesheje ko mu gihe abarundi bose baje mu matora bahanzwe n'ikibazo kimwe byose vyogenda neza. Wagirishije ikiganiro yabishize mu ntumbero nini yerekeye imbono igihugu kirimwo ya 2040 2060. Amatora rero twabwirizwa kuyumva muri iyo nzira. Amatora tuzojamwo akadufasha kugira ngo turonke indongozi zumva neza iyo mbono, zizodushikana kuri iyo mbono y'igihugu cifashe, kuri iyo mbono y'igihugu giteye imbere. Mu gihe rero twese twokumvyumva uko, abarundi bose imigambwe yose ikavyumva gutyo, ko amatora abwirizwa kuduha indongozi zodufasha muri iyo nzira, nta ngorane zosubira kuhaba. Hari abantu tuja mu matora tugira tuti hari izindi nyungu ziri haruhande abantu bakeneye. Turi mu bihugu bikennye. Ibihugu bikennye rero umuntu agira ati je ndi ku butegetsi nzoronka inyungu izi n'izi. Ugasanga rero iyo ntumbero isumba izindi zose yuko turondera indongozi ziduha amahoro, zidufasha kunywana, zidufasha gutera imbere, ugasanga sico cyabaye, sico cyagiye imbere y'ibintu. Jeremy Ngendakumana asavye kandi abazaba bariko barahiganwa bose kuzoshira ayi ntahishize. Urayimirije asaba yuko abazoyaja mu bwa mbere bose bagira inyifato nziza ituma atamatati ahaba. Umwe wese akagenda azi yuko ashobora gutsinda cyangwa ashobora gutsindwa, kandi bakayitegurira neza kugira ngo umuntu agira ati jewe amajwi nayo nizeye naya, ubundi ati nanje naya. Umuntu atsinzwe rero mu Kirundi ciza aho bavuga bati urushijwe agashiraho intahishize. Ikindi novuga nicerekeye abahagarikira amatora, nabo bogerageza gukora ku buryo atawidoga ngo bahengame canke bahengamiye naka. Jeruko mu gihe ahenshi mu bihugu bitari bike byo muri Afrika iyo amatora yegereje usanga abanyagihugu bari mu bwoba. Ikigo kijejwe kwegeranya amatagisi n'amakori mu Burundi arico OBE caratunganije umwiherero wo gusigurira abamenyesha makuru ibijanye n'ihinyanyugwa y'itegeko rishasha rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2024 ushira umwaka wa 2025. Florence Irankunda.
Mu ntumbero yo gusigurira abamenyesha makuru itegeko rishasha rigenga amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka turimo 2024 ushira 2025 wirici teretse ajejwe inyigisho ku batanga kode mu kigo OBR mu ijambo ryiwe yamenyesheje ko kugira uronke uruhusha rwo gushinga ihinguriro ry'amavuta y'ikigazi rihingura mu buryo kavukire uriho 200,000 ibihumbi 500 ku ihinguriro ririho mu buryo butari kavukire kandi atari ubwa kijambere nayo uruhusha rwo gushinga ihinguriro rihingura hakoreshejwe uburyo bwa kijambere ruriho umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Yaboneyeho n'akaryo ko kwibutsa abasaba ibitansi ko bobibika neza kuko iyo gitakaye bakigusubiza ubanje kurihishwa amafaranga ibihumbi 10. Ibihumbi 200 ku mwaka kugira uronke uburenganzira bwo muri licence d'exploitation et d'une unité d'extraction artisanale ibihumbi 200 ugomba kubikora ku buryo butari artisanale mugabo atari industriel ibihumbi 500 umuriyoni naho ni licence annuelle pour l'obtention d'une licence yo kugira ukore une huilerie industrielle. Kera baguhaye licence ukagita uharagaruka bakagusohorera ikindi ku buntu ukigira. Ubu rero on émet de duplicata que sur le paiement de 10 000 francs par document. Nayo kukijanye n'abafise ubunywero amazu yakira ingenzi ay'ubutambiro n'ay'uburiro bategerezwa kuba bafise uruhusha rubemerera gukora kandi bakama barumanitse aho bakorera. Yamenyesheje ko abadandaza inzoga za Braludi ku giciro ca leta bariho ibihumbi 50 ku mwaka abarenza ko ifaranga rimwe gushika amafaranga 200 bariho umuriyoni nayo ku barenza ko amafaranga ari hagati ya 200 gushika ku 500 bariho miliyoni 2 abarenza ko 501 gushika ku gihumbi bariho miliyoni 3 nayo abarenza ko amafaranga igihumbi n'ayarenga bariho miliyoni 4 ku mwaka nayo bafise inzu z'ubutambiro bariho miliyoni 5 ku mwaka. Mwomenya ko igenekerezo rya 30 ntwarante arico kiringo ca nyuma cahawe umuntu wese akwiza imyaka 18 atari mu mashirahamwe yo kuvuzanya kuba yaguze ikarata yo kuyivurizako carte d'assistance médicale kama mu rurimi rw'igifaransa. Ishirahamwe rijejwe gukurikirana iby'igitoro mu Burundi ariryo Sopebu yarasohoye itangazo kuri uyu wa 28 Ruhuma umwaka 2025 kwijanye no gusubiramo ibijanye n'ingene hotangwa igitoro hakurikijwe ubuhinga bwa none kandi ko hagiye kuza harashingwa amaritiro imodoka yemerewe kundwi bivuga rero na Samuel Ndayisenga umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Sopebu witangazo aheruka gushira ahabona. Eric Nibaruta Ishirahamwe rikurikirana ivy'igitoro mu Burundi Sopebu yarasohoye itangazo kuri uyu wa 28 Ruhuma uyu mwaka w'2025 kubijanye no gusubiramwo ingene hotangwa igitoro hakurikijwe ubuhinga bwa none kandi ko hagiye kuza harashirwa ku gihe amaritiro imodoka yagenewe kundwi umuntu wese ategerezwa kunywa igitoro afise urubuga igitoro pass muri telefone ngendanwa yiwe akiyongera karaba inshuro zirenga 2 mu ndwi umunsi bamwandikiye muri ngendanwa yiwe afatiye ku giharuro gihereza imparati y'imodoka. Imisi yo kunywa igitoro ni ikurikira: uwa mbere no kuwa kabiri ingendeshwa zifise imparati ziherezwa n'ubusa kimwe hamwe na 2. Kuwa gatatu no kuwa kane ingendeshwa zifise imparati ziherezwa na 3, 4 hamwe na 5. Kuwa gatanu, kuwa gatandatu no kuwiyinga ingendeshwa zifise imparati ziherezwa na 6, 7, 8 hamwe n'9. Abatanga igitoro ku masasyo bakwiye kuraba ko ibitoro bahaye uwuje kunywesha bihuye n'ivyanditswe muri ngendanwa yiwe. Menya neza urubuga igitoro pass turusanga ugaterera makuru Playsol. Murashobora kwandikisha imiduga yanyu ku buhinga ngurukana bumenyi. Ibisabwa kugira ngo umuntu yandikishe imodoka ni ikarata ya rose y'imodoka, carte rose mu rurimi rw'igifaransa,
urupapuro rwemeza isuzumwa controle technique mu rurimi rw'igifaransa, imparati y'imodokari plaque mu rurimi rw'igifaransa. Mwomenya ko ibiri muri iri tangazo bija mu ngiro uyu munsi igenekerezo rya 3 Ntwarante uyu mwaka wa 2025. Inkuru yacu ya nyuma y'ano makuru tuzakwishikirizwa na mugenzi wacu Nintia Martha Ingabire aho aza kutumenyesha ibiriko biravugwa hirya no hino mu makungu. Hamas ku munsi w'Imana yise ko ingingo ya Israel yo kubuza ibicuruzwa canke ibikoresho vyose kwinjira mu karere ka Gaza ari icaha c'intambara no kurenga ku masezerano y'amahoro mu gihe abanyagaza bane bishwe n'abanyisirayeli. Ivyo bitero vy'ubugizi bwa nabi bije mu gihe hariho kutumvikana hagati y'abagwanya intambara ku bijanye no gukurikirana amahoro. Israel yatangaje ko yari yemeye iciyumviro c'intumwa idasanzwe ya Amerika Steve Witkoff itegeka ko haba uguhagarika ingwano mu gihe ca Ramadan Karema no kuvuga gushika hagati muri ndamukiza. Hamas yaranse iyo nzira nk'uko ibivuga yoba ari nk'ukwemerera Israel guhunga ivyo yiyemeje. Yasubiyemo icifuzo ciwe co kurangiza intambwe zibiri zisigaye z'amasezerano ya mbere no kuvuga uguhagarika intambara kw'isi yose kandi ubudasiba be no gukuraho burundu ingabo za Israel muri Gaza imbere yuko isubira kubakwa no gusubizwa. Ku ruhande rwa Israel iyo nzira yo gufungwa ibonwa nk'inkurumbi ku miryango y'abo bantu bafise ababo bafashwe mpiri. Ibihugu vy'Iburaya bishigikiye igihugu ca Ukraine mu ntambara iyihuza n'Uburusiya mu nama yabereye i Londres mu gihugu c'Ubwongereza bumvikanye ko bobandanya baha ibigwanisho ico gihugu. Ibihugu vy'Ubufaransa n'Ubwongereza vyasavye ihagarikwa ry'intambara mu kiringo c'ukwezi. Ari kuri mikro y'ikinyamakuru Le Figaro, Emmanuel Macron, umukuru w'igihugu c'Ubufaransa, ari kuri mikro y'ikinyamakuru Le Figaro, Emmanuel Macron, umukuru w'igihugu c'Ubufaransa, avuga ko hahagarikwa intambara zo mu kirere no mu mazi. Avuga ko hahagarikwa intambara zo mu kirere no mu mazi n'igabwa ry'ibitero ku nyubako z'umuyagankuba ukuyemo intambara zibera ku butaka. Mwomenya ko umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Keir Starmer yahuje muri iyo nama ku munsi w'indwi umukuru w'igihugu ca Ukraine Volodymyr Zelensky n'abakuru b'ibihugu 15 na Turkey n'umunyamabanga mukuru w'ibihugu vy'uburengero bigwaniriza umwasi hamwe OTAN, umushikiranganje wa mbere wa Canada kugira bige ukuntu bobandanya bafasha Ukraine mu ntambara ico gihugu gihuzwa n'Uburusiya. Ni kuri iyo nkuru ivuga amakuru yo mu makungu turangirije ko amakuru yacu y'uno munsi twari twabateguriye twaba tubashimiye mwese mwashoboye kuyakurikirana ariko kandi dushimire abamenyesha amakuru ba BTV bagiye hirya no hino kugira ngo bashobore kuyatorokanya ariko kandi dushimire abari mu buhinga bw'ivyuma bashoboye kudufasha kugira ngo amasanamu ndetse n'amajwi ashobore kubashikira ata nkomanzi nimwe. Imana ibafashe mubandanye mukurikirana ibiganiro mushikirizwa n'imbonesha kure yanyu ya BTV Burundi naho ubutaha.